turabaramukije kandi tunabaha n'ikaze mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ikiganiro c'indongozi yo kwigisha Bibiliya. Reka tubaramutse amahoro ya Kristo. Imbere yuko dutangura reka manze mbidondore umugiye gufatanya mwa kino kiganiro ni Habonimana Mathias, umwizera w'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Kanyosha. Ariko imbere yuko dutangura reka dutangure icigisho cyacu dusenga Imana. Turagushimiye Yehova gitandara kizima ko waturinze ukatuzigama ukaba wemeye ko dushikamo no mwanya kugira ngo twige ijambo ryawe ntabwo icubahira. Reka tuguhe karibu na kaze kugira ngo ubwo tugiye kwiga abariho kudusobanurira aho tudatahura udutahuze, maze mpamo wawe yera abandanye kuba mu mitima yacu kugira ngo ijambo ryawe rigire ubasha no bushobozi mu mitima yacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen. Nkuko mwamaze kubyumva tugiye kubandanya n'icigwa cyo ku munsi wa mbere, mu cigwa cyo kigira gatatu kino ndongozi yo kwiga Bibiliya, aho icigwa kivuga ngo kuraba abantu ucishije mu maso ya Kristo. Kuraba abantu ucishije mu maso ya Kristo, twarabonye yuko isomo ryo gufata ku mutwe canke umurongo wo gufata ku mutwe wa kino cigwa ni igihe Yesu atumye ko igihe Yesu atoye intumwa za mbere. Tubona ngo yabasanze ku kiyaga hama arababwira ngo nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Tubisoma muri Matayo 4 umurongo wa 19. Aha umurongo wo gufata ku mutwe utangura utwereka ingene Yesu yatoye intumwa ziwe za mbere, aho tubona ko yari Petero na Andrea mwene wabo. Yabasanze ku kiyaga basanzwe arabarovyi baroba amafi, maze arabahamagara. Ivyo Yesu yabikoze mu ntumbero yo gukora wa mugwi udasanzwe warugizwe n'intumwa ziwe 12. Muga yahereye ku barovyi. Muga hari ijambo hano rikomeye cyane ry'igitangaza Yesu yakoze, ashaka kugira hakuye abantu naho abashikanye. Yesu hari aho yashaka kubakura. Turumvise neza ko bari ku kiyaga, bari basanzwe arabarovyi, mugabo Yesu abahamagarira mu gikorwa ciye kugira ngo bagikore. Mbere ashiramo n'ijambo rikomeye cyane ngo nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Nta nkeka n'ijambo menga riragoye kumva canke gutahura, kubera ko kumva ko umuntu avuye ku kiyaga yahora aroba amafi mugabo agiye kuroba abantu, kimenga n'ibintu bidasobanutse. Mugabo mwa kino cigwa tugiye kwiga turaja kubona umugambi Yesu yari afise kugira ngo ahamagare bano bantu canke bano bagabo ngo baze kumufasha igikorwa cyo kuroba abantu. Mbega abarobwa ni bande? Mbega barobwa kubera iki? Kandi Yesu umugambi wiwe yarawushitseko, turaja kubibona. Reka ndabahe ikaze mwa kino cigwa cyo ku munsi wa mbere kivuga ngo gukorako irya kabiri. Gukorako irya kabiri, hano tuca tubona ko igihe Yesu yari amaze gutangura igikorwa ciwe cyo kwigisha abantu, cyo kubabwiriza ubutumwa bwiza, haro n'ikindi gikorwa kidasanzwe yagiye akora kandi gikomeye cyane cyatumye abantu benshi baraza kuri we, kwabaye ugukiza abagwayi. Hano rero muri kino cigwa batubwira gukorako irya kabiri. Gukorako irya kabiri tubona ko Yesu igihe haruhande yo kwigisha abantu, ababwiriza ubutumwa bwiza, ababwira iby'ubwami bw'Imana, ababwira iby'uko gupfa no kuzuka kwiwe, ababwira iby'uko uzoduga mu ijuru, mbere ababwira n'iby'uko uzogaruka kwiwe ku munsi w'imperuka uwo turindiriye. Yagiye akiza n'abantu. Turazi ko mu isi abantu baragwaragurika, abantu bagwara ibigwara bitandukanye, mbere hakagera naho bamwe bihebura bagashika ku rugero rwo kutumva ko bazokira. Aba bariho mwa kino gihe cya Kristo ni nabo Yesu yaje gukiza, mbere bituma abantu benshi bamwizera. Cya gikorwa cyari cyamuzanye cyo kubwira abantu no gukangurira abantu no guhamagara abantu kugira ngo baze kuri we, kiba kirashobotse biciye mu gukiza abagwayi. Hano turabona ko ni nk'ubu Yesu aje, isi yuzuyemo abantu bagwaye ibigwara bitandukanye, mbere n'abaganga bahevye, nk'uko no muri kiriya gihe byari bimeze. Turabona ko Yesu nk'ubu aje akiza abantu benshi bomukondorera inyuma, kuko abantu benshi baripfuza gukira ingwara zibababaje, kandi murazi ko ingwara zisanzwe zigirane zibabaje isi zirasibije isi.
hano rero baca badutwara mu butumwa bwiza bwa Mariko igice c'8 aho tubona Yesu akiza impumyi. Aha ni impumyi Yesu yakijije, kandi ino mpumyi abantu benshi byaje kugirane kubabera igitangaza no kwizera Yesu. Dusomye hano hatubwira ngo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 8 ku murongo 22, hama ngo baraza, umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu ahumura impumyi. Baraza bashika i Betsaida, bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreko. Afata iyo mpumyi ukuboko ayikura afata iyo mpumyi ukuboko ayikura mu mihana, acira amate mu maso yayo, arayibwira ayirambika ko ibiganza, arayibaza iti hari icyo ubona? Iraramura amaso iramwishura iti ndabona abantu, kuko mbona ibisa n'ibiti bigendagenda. Yongera kurambika ibiganza ku maso yayo, iritegereza, irakira, yihweza byose neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aha twumvise ko ino mpumyi ari abantu bayizana kuri Yesu, mbere ngo baranamwinginga ngo agirene ayikize. Hama ngo Yesu ayicira amate mu maso, arayibwira ati hari icyo ubona? Nayo imubwira ngo ndabona abantu, kandi ndabona ibintu bigendagenda nk'ibiti. Muga Yesu ngo yongera kuyikorako ubwa kabiri. Mwibuke icigwa kitubwira ngo gukorako irya kabiri. Yesu aca yongera ayikorako ubugira kabiri, hama yongera arayibaza ati ubu naho hari icyo ubona? Maze ngo ishika ku rugero rwo kwihweza neza ibintu byose kandi ibibona neza. Iki ni igitangaza Yesu yakoze kandi gikomeye cyane, aho tubonaho Yesu yaje gukiza uno mugwayi bakoresheje ijambo ngo abamuzanye barinze kumwinginga. Aha rero mu cigwa baca batubwira ko igihe Yesu afashe umugambi wo guhamagara abantu kuri we, na cyane cyane intumwa, kugira ngo zimufashe igikorwa kidasanzwe cyo kuburira abantu na kino gikorwa cyo gukiza. Tuca twumva ko ngaha mu cigwa batubwiye ko birakenewe neza ko harakenewe abantu baza kuzana abantu, bakura abantu iyo bari mw'isi canke muri bwa buruhe butandukanye ubwo abantu basanzwe barimo, kugira ngo babazane kuri Kristo. Kandi icitondego hano mu cigwa batubwiye bati ni ngombwa yuko abantu bazana abandi kuri Kristo, ko hari abantu basanzwe bafite ukwizera. Kuko nabano bagabo baje kwinginga Yesu nuko bari basanzwe bafite ukwizera, bizera neza ko Yesu ashobora kugirane kumukiza kandi ingwara akazikira. Rero natwe duhamagarirwa kuzana abantu kuri Kristo, na cyane cyane twebwe dusanzwe twizera, kugira ngo Yesu agirene abakize ingwara z'umubiri n'ingwara z'umutima, kubera ko abantu baragwaye mu buryo bw'impwemu, bakeneye umukiza, kandi umukiza wabo yama yiteguye kubakira no kugira icyo abakorera. Aha mu cigwa baca batwereka kandi ko tudakwiye kureka uno muhamagaro wo kuzana abantu kuri Kristo, kubera ko no mu gihe ciwe abakozi biwe canke abigishwa biwe barazana abantu kuri we kugira ngo agirene abakiza. Aha batweretse mu cigwa ko hari ibitangaza byinshi Yesu yakoze, akorera abantu byo gukiza abagwayi, byo gutabara, byo kugira ngo ivyo bitangaza ni byinshi cyane, ariko bagiye bagerageza kwerekana ibitangaza bimwe bikomeye mu bindi, na cyane cyane binyuze mu buryo bwo kwizera cyane. Abaci badutwara kandi mu butumwa bwiza nyine bwa Mariko, aho batweretse mu gice cyaho cya 5 ku murongo waho 20, kuva ku murongo waho 21 kumanuka, aho batubwira inkuru y'umukenyezi yaragwaye ubutinyana. Mugabo aha ku murongo waho wa 28, uno mugore yakoresheje ukwizera kudasanzwe, aho ngo we yibwiye mu mutima avuga ati jewe niyo nokora ku buyonga bw'impuzu ziwe gusa ndagirane ndakira. Ngo agerageza
kunyororomba mu bantu, agerageza kwinjira mu ikinja ry'abantu, kuko ngo hari abantu benshi bari bakondoreye kuri Kristo, yibwira ati jewe ngakora kuri Yesu. Ubwo uno mugwayi yaragiye mu baganga benshi, akoresha amahera yiwe, ngo n'itunga ryiwe ryose ryari ryahereye mu baganga kubw'iyo ngwara. Mugabo Yesu Kristo, umuganga w'abaganga, dogiteri w'abadogiteri, amaze gushika hano ku isi, uno mugore nawe agira ukwizera muri we ko ashobora gukira, mbere niyo atomukorako ahubwo yokora no ku mpuzu ziwe. Amuciba batubwiye yuko kuza kuri Kristo bisaba yuko abantu bwacu tuba twizeye, na cyane cyane awuzana umuntu kuri Yesu. Kandi n'uwuza kuri Yesu ku giti ciwe nawe abakeneye kugira ukwizera, kugira ngo uko kwizera kuri muri we Yesu agukorereko maze umugwayi akire. Aha usomye ukibona ko uwo mugore ukwizera kwiyo kwamubashishije gukira, mbere ngo akora ku mpuzu ziwe, yumva ngo umugende w'amaraso ugizente urahagaze. Umaze guhagarara, Yesu turabona ko hagize ikintu avuga ngo ninde ankozeko. Petero aramubwira ati none ko hari kinja ry'abantu benshi bariko barakugunda, none uvuga ngo ninde agukozeko? Yesu kuko yarumva ko hariho ububasha buciye mu kwizera kwa wa mugore bwamukozeko bushaka gukira, maze wa mugore aca arivuga, aravuga ati ni jewe ndagukozeko. Aca aratanga mbere n'igishinga nta kidasanzwe ati jewe maze imyaka myinshi ngenda ku baganga ngwayi uburyo butandukanye, ariko nari naragize ntibyaranse ko nkirata, ariko nibwiye ko gukora ku mpuzu zawe nshobora kugira ane gukira, kandi nabikoze nca ndakira. Aha muri kino mwino ndongozo kwiga Bibiliya ahanini bashimikira ku bishinga ntahe by'abantu, bashingira intahe ingene Imana yayibakoreye ibitangaza, ingene bakiriye agakiza, ingene bakize ingwara bitandukanye. Nuno mugore nyene aza kuba igishinga ntahe cy'ukuntu yakize ingwara, mbere Yesu acamuvuga ko amajambo atangaje ko yakoresheje kwizera kudasanzwe. Rero mu gukira ingwara z'umubiri, mu gukira ingwara z'umutima mu buryo bw'impwemu, bisaba kugira ukwizera, kugira ngo twizeye Yesu we abona abakeneye gukira kandi abona abamwizera, acahera ko akabakiza kandi akabagirira neza, akabagirira imbabazi. Haruhande y'ivyo twumvise ko Yesu yakijije abantu batandukanye, impomyi, abagwaye imibembe n'ibindi bitangaza Yesu yagiye akora. Reka rero Imana iduhezagire kandi idushoboze kwizera Kristo kugira ngo bikunde dukire ingwara z'umubiri n'ingwara z'umutima, na cyane cyane twumvise ko twebwe twakiriye Kristo dusabwa gukora igikorwa kidasanzwe cyo kuzana abatarizera kuri Yesu, kandi dufise igikorwa na cyane cyane cyo kwizera Yesu, kugira ngo Yesu ukwizera kwacu akumurikishirize mu nyonga ziwe maze akize abo tumuzaniye. Reka Imana idushoboze gukora ivyo, kandi idushoboze kwama tubishize ko umutima ku murango no mwijoro. Reka mwebwe mwese Imana yateye iteka ryo kudukurikira, ryo kukurikira bino biganiro byacu, Imana idukomereze hamwe twese mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na mwene so wo kwishingiro ry'Abadiventiste umunsi w'indwi, Habonimana Mathias. Imana iduhezagire. Reka turangize n'isengesho. Turagushimiye Yehova gitangara kizima ko wemeye kudukoresha muno mwanya, tukumva ijambo ryawe ryo kwagiye ukiza abagwaye. Reka natwe tugusabe ngo udukize, kandi ukize abatuye isi bose bagwaye mu buryo butandukanye, kandi na cyane cyane uduhe umutima wo kwizera ko wewe ari wo muganga dukwiye kwirukira kandi ushoboye kudukiza. Nivyo tugusabye twinginga kubidukorera mu izina rya Yesu, amen.